Umutambukanyi wahoze arongoye Burundi Denise Nkurunziza kuri uyu wa mbere genekezo rya 4 gitugutu umwaka wa 2021 yatanguje ibikorwa byo guteragira imbuto z'agatasi mu mirima yiwe iri ku mutumba wa Rutanga ni muri commune Gashikanwa intara ya Ngozi. Imbere yo guteragira imbuto z'ibigori n'ibiraya akaba yabanje kuzisengera hamwe no gusengera n'izindi mbuto zose z'abarundi bariko barateragira muri rino rima ry'agatasi. Bishop Denise Nkurunziza akaba yasavye abarundi gukomeza umuco mwiza basigiwe na nyakwigendera Petero Nkurunziza wo gusengera imbuto imbere yo kuziteragira ngo kuko Imana ari imeza imbuto igatanga imvura nziza zigakura ndetse n'umwimbu kaba mwiza. Cano bwira abarundi kubwaka gatasi gatanguye nuko ubwa mbere bokura amaboko mu mpuzu bagateragira. Jembo nahageze kuko imvura yaratanguye kugwa. Kandi ikindi naco tumenyere tugire wa mugenzo mwiza nyakwigendera Petero Nkurunziza yadusigiye wo kurima canke guteragira tubanje gusengera imbuto. Burya Imana ni ibikora byose niyigwisha imvura ikongera ikameza ivyo twateragiye ikabikuza igatuma vyama tukaronka umwimbo mwiza. Rero nico gituma numva nobwira abarundi n'abarundi kazi kugira ngo bamenyere gusenga kuvyereka Imana. Burya nta gikorwa na kimwe kidakwiye gusengerwa. Jambo ry'Imana riravuga mu migani 16:3 ngureme kuhoraho ibikorwa vyawe nihe imigabo yawe izokomera. Nukuvuga ngo ibi vyirima tubiremetse uhoraho bizogenda neza kugira ngo izoduha imvura ikwiriye iduha izuba rikwiriye kandi n'abarimye barime bizeye kuzoronka umwimbu ntibahave bagira ubwoba barime bizeye kuzoronka umwimbu. Hanyuma muri rino mu gihe cyo guteragira ikindi nzi nuko hakunda kuba inzara kubera tuba twasohoye imbuto twarusigaranye ukaduteragira hanyuma atabyeze kenshi bihari mugabo bagumye baduhanura kurima imirima yo muci. Nkuba abantu barimye imirima yo muci bazoca bavyikorako muri kino gihe baca bavyikorako kugira bashobore kurindira ibi vy'agatasi. Rero n'umwanya utari muto kugira bishobore kwera ariko no baremesha kugira ngo kuko kenshi ucusanga n'ubusuma bugwiriye abantu bakagira ubusuma kubera inzara ibihari ariko ubusuma ntibukwiye kuhaba. Tubandanye dukora utundi dukogwa tubandanye twaturima two mu kigo imboga ibintu vyera n'ingoga tubandanye kubitera kugira ngo tuze turavyikorako mu kurindira ko iyi mirima y'agatasi izokwera. Hakaba hateragiwe imbuto ku buringanire bw'aba hegitari 2.